Black Entertainer TV. Ibintu bikomeza kuba vyiza canke bikomeza kuja ku yindi ntera, ayandi mateka adasanzwe hariya umuririmbyi B-Face on the floor ahejeje kwandika mu bastar b'u Burundi ndetse n'ahandi. Ati bimeze gute? Umuririmbyi B-Face on the floor yasohoye indirimbo bise Connection, ukabona ko asa nkaho yaririmbiye umugore wiwe yimirije gutwara, nawe akaba ari ukabona ko ibintu biriko ubifata iyindi ntera kandi bihagaze neza. Ni indirimbo bakoranye n'umuririmbyi Ibra gutoka Tanzania hariya, ubona ko ari indirimbo ifise amasanamu meza, ubona ko yayishizemwo ibiceri byiza, ibiceri byinshi ndi buvuge ngo byiza, ubona ko uno mujene ivyo ariko arakora abizi. Nka kwibutsa ko mu minsi yahera yari yateye ivi, abantu ku mbuga baravuga ya muhengo ko yigira ngo ni rap yuda, abandi ngo ni rap commando. None byagenze gute kugira ngo aterere ivi umukobwa? Noneho abantu ubavuga menshi agiye atandukanye, ariko umwe wese ategerezwa kubikora. Mw'abantu mwe n'ibintu utoronka aho ukwepera, kuko uko twabisanze natwe niko tuzobikora. Je tugiye kubana mwa kino kiganiro, ni Taiside Winner, nayo channel yanyu ni Black Entertainer TV. Make sure ko wakoze subscribe, ugakora like, comment hamwe na share kugira ngo tuzokomeze kubana no mu bindi biganiro vyahazaza. Ati rero inkuru y'uno munsi imeze gutse? Umuririmbyi B-Face on the floor kuva hariya mu ntara nziza ya Kayanza, ukabona ko ari umwe mu bantu twamenye mu mudiho canke injana ya rap canke hip hop, aho ubona yagiye akora indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye, azikora mu mudiho wa rap, dancehall n'izindi nyinshi. Ukabona ko uno munsi ari umwe yafashe ingingo yo gukora imidiho yose. Numwe mu bajene yatanguye music nk'uko abandi bose bayitangura, mugabo afise targets yaho agomba kugera. Rero ukabona ko ari umusore n'ino minsi ahagaze neza, noneho akavuga ati reka ibintu byo kuguma ndi jenyene, byo kuguma ndo musiribatere vyamaze kuba bindambira. Uno munsi akavuga ati nkeneye nanze kwitamo umwana, nkeneye kugira urugo, nkeneye kugira umuryango. Noneho akaba yarateye ivi mu minsi yahera, noneho ubu naho akaba yakoze dote ku munsi wa gatandatu, aho ubona ibintu bimeze neza. Kandi amakuru ahari akaba avugwa ko umuririmbyi B-Face on the floor ashobora no kugira mariage canke ubukwe mu kwezi kwa karindwi. Rero ukabona ko ari ibintu asa nkaho ariko arihutisha. N'amakuru menshi yagiye avugwa, aho ubona umuntu no kwita ko ari umunyarusaku, hamwe no vuga ko Nerinati ashobora kuvuga ati B-Face on the floor ashobora kuba yateye inda uriya mukobwa, ari naco kiriko kiratuma yihutisha ibintu ku rwego tutari tuzi. Ariko nta makuru meza yoba hari canke yizewe nkuko abandi bose baba babizi. Ariko Nerinati akavuga ati ebanu umujene B-Face on the floor ashobora kuba yaramuriye akamutera inda, rero bigatuma ubona ariko aravyihutisha. Ariko ukabona ko inkuru ihari byoba atari byo, ari gwa rusaku novuga rw'abagore. Rero B-Face on the floor akabona ati nyuma yuko nokora ibi byose, reka mbanze nsohore indirimbo naririmbiye madamu wanje iyo yise Connection. Ukabona ko ari indirimbo yaje neza, abantu barayakira nubwo batayihaye, nubwo abantu bataze ngo bayifane cyane, ariko ni indirimbo nziza bakoranye na Ibra gutoka hariya Tanzania. Ubona ko ibintu byari byifashe neza, ubona ko umujene yashoyemo amafaranga menshi, kuko ugiye kuraba clip video y'ino ndirimbo bita Connection, ni indirimbo ubona ko imeze neza, ifise amasanamu meza, yakozwe n'abantu basanzwe babimenyereye. Rero umuririmbyi B-Face on the floor ukabona neza ko azi ibyo arimwo. Rero mu minsi mike mwitegeko adutsamwo ubukwe, mariage, BBB, akazoba ari umwe mu bastar bo ngaha mu gihugu bazoba bakoze ama mariage
imbere yuko barogora. Bamwe usanga babanza kubana nabo, wenda bakabanza bakavyara, indeni bakazokora ubukwe, aho ubona umuririmbyi Satubi wewe bisa nkaho vyamunaniye kabisa, nyene ubukwe byarase pe. Ubona ko baguma abana na Very Nice bakavana, ariko umuririmbyi B-Face Ondofra akavuga ati reka jewe nakuriye mu mico ndundi mu ndero y'ikirundi, nta mpamvu yo kuza kugira ibintu nk'ibyo. Rero ukabona ko B-Face Ondofra ashobora umwanya n'umwanya kudutamwo ama invitation y'ubukwe bwiwe. Rero je twari kumwe ni Tasi the Winner, nayo channel yanyu ni Black Entertainer TV, making sure ko wakoze subscribe, ugakora like, comment hamwe na share kugira ngo tuzokomeze kubana no mu biganiro by'ahazaza kugira ngo twagure umuryango uwe munini.